Ndabaramukije bakunzi ba Arcos TV, ni Kelly Aniela Bukeneza mu kiganiro cy'amagara y'abantu. Uno munsi rero turaza kuganira ku ndwara ya malaria. Ngaha anye mu Burundi abantu benshi barashobora kuba batazi ingene malaria ifata, batazi ukuntu umuntu ashobora kuyikingira, ndetse batazi yuko umuntu ayigwaye ategerezwa kuja kwa muganga. Malaria ni indwara yica igihe utayivuje. Ni gute none malaria iza gushika mu mubiri w'umuntu? Malaria iterwa n'umugera witwa Plasmodium. Uwo mugera rero uza kubanza kurya umubu. Umaze kurya uwo mubu, umubu nawe ukaza kurya umuntu acagwara malaria. Kandi tubibutse yuko si umubu ari wo wose uza gutera malaria, ni umubu w'igitsina gore. Ibimenyetso umuntu ashobora kugira ngo ushobore kwiyumvira ko urwaye malaria, hariho kumeneka umutwe, hariho gushuha, hariho kugira imbeho. Urashobora kandi no gucika intege, kenshi na kenshi ukagira iseseme ndetse ukanadaga. Ingene umuntu ashobora kwikingira malaria, murabizi mwese, icya mbere na mbere ni kuryama mu musegetera uri mu miti wica imibu. Icya kabiri, aho tubaye tukahagirira isuku. Kenshi hari igihe usanga nk'impande y'inzu hari ibintu by'ibiziba, ugasanga byaramezemo n'ibintu by'ibiti bijyanye, rero kenshi biraba nk'inzu y'imibu. Utagiye urabikata rero imibu izoguma harya, hama nk'umuntu arenganye cyangwa umuntu ahari ahicaye ishobore kumurya. Kenshi na kenshi ku mugoroba naho mukibuka kuza mu rugara amadirisha kugira ngo imibu ntihave yinjira mu nzu. Abantu kenshi ukunda gusanga bagwara malaria, kenshi ni kubera usanga abasaza mu mubiri batariko barakora neza. Kenshi ni abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze. Abonye kenshi malaria irabakarira, kandi ugasanga nk'umuriye kubera abasaza babo bataba bariko barakora neza, ugasanga umubu w'ingore mu gihe muriye arwaye malaria. Ivyigwa vyakozwe vyerekana yuko mu gisagara ariko kenshi bitwararika kuryama mu musegetera gusumba mu gihugu hagati. Aho rero twovuga nk'i Bujumbura ibice 52% bararyama mu musegetera. I Makamba ibice 45% nibo baryama mu musegetera. I Bubanza naho ni ibice 42%. Aho mu Rumonge ari ibice 40%, mu Cankuzo naho bigaca biba ibice 29%. Twashaka kubatumira abantu mwese ntimubifate iminemerwe. Kenshi malaria irica igatera n'izindi ngorane. Ni byiza yuko twokurikiza impanuro duhabwa n'abaganga kugira ngo twikingire malaria itaragufata, kuko yamaze kudufata ni ukwihutira kuja kwa muganga tutakiyikingira. Vyiza rero kwikingira imbere yuko umuntu agwara. Murakoze, mwari kumwe na Kelly Aniela Bukeneza, kijyanye n'icya kindi nyene cy'amagara y'abantu.